We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe. Uyu ni Donald Trump inyuma yo kwifatira mu gahanga President Emmanuel Macron mu kuvuga ko kubitwa n'umugore wiwe. Ubu naho yifatiye mu gahanga Papa Leo. Donald Trump yagize ati Papa Leo n'umunyantege nke kubijanye n'ikumirwa gikorwa y'ivyaha kandi akaba umunyantege nke birenze mu bijanye na politike mpuzamakungu. President Donald Trump yakomeje agira ati Papa Leo avuga ko ubwoba buhari ku butegetsi bwa Donald Trump ariko ntavuga ko ubwoba Ecclesia Katolika n'ayandi madini ya gikristo yagize mu gihe ca COVID-19 igihe bafata abapadiri n'abapasteri n'abandi benshi bazira gusomesha imisa mu masengero mbere niyo vyakorerwa hanze hubahirijwe kutegerana barahagarikwa. Yakomeje agira ati jewe nkunda cyane mwene wabo Louis kumurusha kubera ko uyu ni maga ikaba impfunyapfunyo y'ijambo Make America Great Again. Ndetse Donald Trump yabwiye Papa ati jewe nkunda mwene wanyu kubera ko washigikiye politike yanje yo kugira igihangange leta z'ubumwe za Amerika maga Make America Great Again. Ati mwene wanyu arabizi atariko wowe Papa ntavyuzi. Sinshaka Papa yumvira ko Iran ikwiye gutunga ikigwanisho roho nyanganda. Sinshaka Papa yumvira ko ari bibi kuba Amerika yarateye Venezuela igihugu carunga ikibiyayura mutwe byinshi muri leta z'ubumwe za Amerika kandi kikarekura abagizi ba nabi bari bapfungiwe mu mabohero yacu harimo n'abicanye n'abacuruzi biyayura mutwe bakarungikwa mu gihugu cacu. Kandi sinshaka Papa negura president wa Amerika kubera ndi gukora neza ibyo natoriwe gukora mu ntsinzi y'impagana rose. We should be toying with a country. Papa Leo akwiye kunshimira kubera ko nkuko buri wese abizi yabaye Papa giturumbuka. Ntiyari ku rutonde rw'abari bitezwe kuba Papa ahubwo yashizweho kubera ari umunyamerika bakeka ko ari bwo buryo bwiza bwo gukorana na President Donald Trump. Iyo ntabandi muri White House Leo ntiyari ku Vatican. Ikibabaje kuba Papa Leo ari umunyantege nke kubijanye no kugwanya ikorwa ry'amabi n'ibigwanisho roho nyanganda ntibishimisha. Kandi kuba Papa Leo yama yahuye n'abashigikiye Obama nka David Axelrod ari no mubashaka ko abakristo n'abayobozi b'amadini bapfungwa. Leo akwiye kwisubira ko nka Papa agakoresha ubwenge agahagarika gushaka gushimisha intagondwa z'ibubamfu kandi akibanda kuba Papa mwiza aho kuba umunyapolitike. Ibi bizomugira ko ingaruka mbi cyane kandi kiruta vyose bikagirira nabi Ecclesia Katolika. Ntivyagarukiye ngaha. Donald Trump yanashize hanze ifoto yigize Yezu Kristo ahaboneka ari gukiza abagwaye nka kumwe Yezu yakunda kubikora mu gihe ciwe. Benshi baneguye uyu president kuba ari kararenga imbibe mu kwifatira abantu mu gahanga gushikaho yubahuka Papa ndetse akanigereranya na Yezu Kristo umukiza umucunguzi. Abanyamerika nabo nyene batangiye kwikanga ndetse harababona ko atari vyiza kuba Donald Trump afise amakode y'ibigwanisho roho nyanganda. Ati umunsi umwe dushobora kwikangura barajyaguye kuri umubumbe w'isi wacu. Ibi biri mu gihe ibiganiro hagati ya Amerika na Iran atakintu cavuyemwo ndetse Trump akabarika ashaka kongereza inguvu mu kugurura umuhora urumuza akoresheje inguvu za gisirikare. Muri ibi biganiro vyabereye Pakistani hari byinshi bashoboye guhuriza ko harimo guhagarika ibitero kuri Iran na Liban ariko haraho Amerika yagera igasha. Aha ni nko kudebloka amafaranga y'abanya Iran amamiliyari y'amadolari agera kwijana yugaraniwe mu mabanki international inyuma y'ibihano vya Amerika byafatiwe Iran. Ikindi kandi Amerika yanse kwemera nikazoza ko mugambi wa nuclear mu gihugu ca Iran. Donald Trump ashaka ko Iran iheba imigambi yayo ya nuclear haba mu migambi ya gisivile canke ya gisirikare. Ikindi kandi Donald Trump nashaka ko Iran ikomeza kugira control ku muhora Hormuz. Ibi rero ntibabihurije ko ivyatumye Pakistan nanirwa guhuza ibihugu bibiri byari vyemeje guhagarika intambara biciye mu biganiro. Ibi bintu biraherera hehe? Fyonda like na subscribe ukomeze kwibonera amakuru agezweho ari kubera mu mpande zitandukanye z'isi. To stop the invasion of our borders, we're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet. Liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities.
We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again.